So my friend, maze imisi musaba mumbaza kunjanye n'imbuga za Facebook ukuntu zihemba uri mu Burundi. Uri mu Burundi ntugira ubwoba, Facebook irahemba. Facebook irahemba ariko bisabwa ko ukurikiza zino condition ngiye kukubwira. Icambere cyo nuko uza kuba ufise umuntu ari mu gihugu kiri eligible. Ndavuga nka Kenya, muri Afrika nzi Kenya, nibuka Kenya. Ibindi sindavyibuka neza gusa muri Amerika, continent américain hose la majorité des pays biri muri continent américain byose biko birahemba amahera no mu bindi bihugu bya Europe. Ndavuga neza rero kuri umuntu ariko arankurikirana akurikize izi condition ndiko namubwira. Kugira ngo uhembwe kuri Facebook uri mu Burundi canke mu Rwanda bigusaba ko uba ufise umuntu umwe aba ari muri ico gihugu. Uti kubera iki? Biraza kugusaba ko azoza aragufasha, uzozamuha video canke ifoto agupostingira ari muri ico gihugu kugira ngo Facebook ni detector nirondeza ahantu uri azobone ko muri ico gihugu uri wa postingiyeyo ico gihugu wari wahinduriye localisation wa postingiyeyo ni igihugu urimo wa postingiyeyo. Uti kubera iki? Facebook ari ukuntu iraba ko ivyo bintu bitarimwo amanyanga nuko bamanza kumenya neza mbega iyi Facebook uyu muntu yarapostingiye muri ico gihugu yahinduriye localisation. Ico ni cyambere. Icya kabiri bararaba mbega iyi Facebook irakwita ivyangombwa. Bamaze kubona deja ko Facebook imaze gupostingwa cyangwa se imaze gushigwa ko ikintu kiri localisé au Kenya cyangwa dans l'autre pays qui est éligible, Facebook yiwawe wacha batangura gukora procedure zo kukwemerera ko ugirane uhembwa. Procedure zawe rero nizahe tugiye gukora? Izambere tugiye gukora nizahe? Tumanza gukora ikintu ca mbere cyo guhindura localisation namba utari ubizi, ino video igiye kukwereka ukuntu uhindura localisation ya Facebook ya kugira ngo ushobora kuba wohembwa na Facebook wibereye mu gihugu cy'u Burundi canke mu Rwanda mbese n'ahandi hantu atari eligible. Ndakwibutse neza bisaba ko uba ufise umuntu ari mu gihugu kiri eligible kuko azogufasha gupostinga nka kabiri canke gatatu mu ndwi izindi curo nawe ugirene wipostingire. Ashoboye kuba gupostingira nka rimwe ku munsi gushika utangwe gukwiza kuronka amahera aja kuri Facebook canke demande yawe wasabye kugira ngo uhembwe na Facebook bikunda aho nta kibazo, bisaba byose n'umumvikano wiwawe nawe. Chuti bakunzi rero muko dukurikirana hano ni kuri Burundi Heroes TV, komeza kudukurikirana ndabereke etape par etape y'ukuntu Facebook yawe yo guhemba umanjije guhindura localisation uri mu gihugu cy'u Burundi canke mu Rwanda. Gumana na jewe nzokwereka n'ukuntu uzoca usaba demande y'ukuntu Facebook yawe boyemerera umaze guhindura localisation. Ni Jean Trésor Boris Hakizimana kuri Burundi Heroes TV, gumana nanje ndabikwereka. Chuti bakunzi nkuko nako ndabibabwira imbere yuko ukora buri kintu cyose kuri Facebook ushaka ko Facebook yawe ihembwa, tugomba dukorere kuri Facebook profile page. Ntabyo turiko turakoresha, tugomba dukore kuri Facebook profile. Facebook profile rero umanza ukaza ngaha kuri profile yawe, sinzi ko muhabona ukuntu hameze. Profile murahabona ukuntu hameze. Uhejeje kuja muri profile yawe ya Facebook ugomba gukora Facebook profile, ushonda aho hantu hari uburungu butatu murahabona. Weje gushonda aho hantu hari uburungu butatu ucuja kuraba ahantu handitse activer le mode professionnel. Umaze kubona ahantu handitse le mode activer le mode professionnel, sinzi ko muhabona. Kuraba ahantu handitse activer le mode professionnel. Umaze kubona ahantu handitse le mode activer le mode professionnel, sinzi ko muhabona. Kuraba ahantu handitse activer le mode professionnel. Umaze kubona ahantu handitse le mode activer le mode professionnel, sinzi ko muhabona. Kuraba ahantu handitse activer le mode professionnel. Umaze kubona ahantu handitse le mode activer le mode professionnel, sinzi ko muhabona. Uja ngaha ukaraba ahari mode professionnel. Mode professionnel niyo iyi murayibona ndavyibaza. Weje kuja muri mode professionnel urahafyonda ko urabona nki mode professionnel n'est pas disponible lorsque vous avez verrouillé votre profil. Ni kuvuga iyi profile irugaye. Ndazi ibi ntavyo mwari munsi. Hari abantu usanga ama profile yabo yugaye, nta handi ucuza, ahubwo biraryoshe kuba mu busanze ni Facebook igize profile yugaye. Nta handi ucuja ngaha handitse deverrouiller le profil, ukamanza ukayideverrouiller, urayifyondako. Weje kuyifyondako kugira ngo uyideverrouiller, mwabonye aho naciye uca wongera ugafyonda aha handitse deverrouiller.
Waje kuhafyondaho rero urabona ko ngaha bakweretse deverrouiller votre profil, uca uhafyonda, ndavuga aha bakweretse deverrouiller votre profil, uca uhafyondako naho nyene. Ubwo aho ndahejeje kudeverrouiller profil yanje. Uhejeje kudeverrouiller profil yawe uca usubira aha hari uburungu butatu nkuko nabibabwiye, aho niho uca ufyondako. Uhejeje kuhafyonda uca usubira kuri mode professionnel, activer le mode professionnel. Sinzi ko muyibona, activer mode professionnel naho uhejeje kuactiva mode professionnel, uhafyonze ko hajya baca bakwereka activer le mode professionnel nkuko mubibona. Ndiko ndaca kuri etape par etape kugira ngo mubibone. Nkaho mode professionnel ndahejeje kuactiva, nkuko mubona connection zisa niziko ziraganda, ariko baca bakwereka bienvenue dans le mode professionnel, vous avez déverrouillé pris d'outils dans votre profil, ils vous aideront à développer votre présence publique et atteindre vos objectifs. Sinzi ko wewe Facebook yawe iri mu gifaransa canke iri mu congereza, ariko nza gukoresha igifaransa cyane kuko je nico ngerageza kumva. Urabona, voyons rapidement les bases, définissez votre audience, ibintu nk'ivyo. So nkuko mubibona rero ngaha twari tugeze ngaha, ucushonda kuri suivant. Ahantu hose umubona ugumura fyonda kuri suivant kugira ngo ubone ibikurikira. Nko bavuze ati vous pouvez donner plus de visibilité. Ibi navyo bigufasha kugira ngo Facebook yawe izorabwe n'abantu benshi, ugire visibilité, basi ibe en mouvement nkuko nami ndabibabwiye kuva kera. Uhejeje rero kufyondaho kuri suivant, nkumpeje gufyonda kuri suivant, ucuraba aha hantu abari ubukaze butatu. Ubwo bukaze butatu turaba ko aka kaze kawe ka mbere kari public ariko gafyonzeko, kadafyonzeko ugafyondako hama ukacufyonda kuri suivant. Murabona ngaha baca batwereka utiliser les paramètres de l'audience publique par défaut qui peut voir vos réels stories et publications. Murabona kubera twagize public, aha haca haza public. Urabona ngaha autoriser d'autres personnes à partager vos stories, ni kugira ngo duhe uruhusha abantu bapartage ibintu by'iwacu canke se ibindi bintu tuba twapostinze uretse story gusa. Aha twagize ko ari abantu, buri muntu wese qui peut commenter vos publications. Urabona ko ari public ko ari twagize public. Reka twe ibintu dushaka gusa tuza ngaha tugafyonda kuri confirmer, tuza ngaha tugafyonda kuri confirmer. Sinzi ko mubibona nafyonze kuri confirmer. Ubu tuvugana tuca tuja ku yindi tableau igira gatatu. Nkuko mubibona ngaha batubwiye ati commencer à gagner de l'argent dès aujourd'hui. Iki kintu rero nico gikuru twese tuko turarondera. Batubwira ati tangura gutsindira amahera uyu munsi, niko batubwiye. Urabona ngaha en mode professionnel, votre profil peut être vous faire gagner de l'argent sur Facebook. Ni kuvuga iya Facebook iri mode professionnel ishobora kudufasha gutsindira amahera kuri Facebook. Sinzi ko mubibona. Pas encore eligible, batubwiye ko ari pas encore eligible. Bisigura iki? Facebook yacu yugururijwe mu gihugu kitari eligible, kidafise uruhusha rwo gukoresha rwo gutsindira ayo mahera turonka biciye kuri Facebook. Bica bisaba ko duhindura localisation nkuko nabivuze ubwa mbere, ariko ngaha twe ikintu dusabwa gusa turabandanya dushonda kuri suivant. Ivya localisation nzobibereka ku munsi wejo canke se mu masaha ari imbere, bitewe naho uboneye ikiganiro canke ukomeze kuraba ikiganiro cacu cose. Uraza gusanga iyi video iravuteba, uraza gusanga iyi video twagize twayibakoreye. Kuko mubibona ngaha tugiye ibintu vya outils professionnel. Ikintu nshaka ko muraba ngaha, muzoza murakurikirana tableau ibintu bimwe ko murakora en statistique. Sinzi ko mubibona iyi tableau ngaha, hariho ahantu muzoza muraca, hari abanditse statistique, niho muzoza murafyonda kugira ngo ubone aho hantu mpejeje kukwereka. Muzoza murabona tableau imeze uku, muzoza murayibona. Muzoza fyonda kuri statistique. Sinzi premièrement ko mwabonye ngaha handitse statistique. Ahantu hakurikira naho ni création, ahakurikira ni croissance. Eka nze ndagerageza kubasigurira kimwe kimwe. Statistique bavuga nga prenez en prise sur votre audience ainsi que sur les performances de votre contenu. Reka ndabivuge mu majambo make. Statistique izokwereka ahambere uzosanga hari ibintu bijanye na views waronse mu minsi 7 canke mu minsi 28.
aha kabiri usange handitse ibintu vy'aba followers waronse mu minsi 7 canke 28. Ahantu arandi bazokwereka pourcentage ya buri kintu cyose mpejije kubabwira, views na followers, ibintu nk'ivyo nyene. Aha naho création, gérer vos publications et trouver de nouvelles idées pour vous inspirer. Ni kuza urapostinga buri mwanya ku mwanya kugira ngo bakomante, ukomanse wese aguha ide yo kugira ngo ushobore kuba hoteli imbere canke ico kintu wakoze ari kibi ugihagarike. Croissance ni ibintu bijanye no gutera imbere. Formation et soutien des créateurs. Aha naho ni ibintu bijanye n'iki, no kwimenyereza canke se no kwiga canke no gushigikirwa ku bintu bijanye no gucrea ama content canke contenu. Sinzi ukuntu wewe ubivuga. Ca tubandanya tugafyonda kuri suivant hama tukaraba ibikurikira. Ndakwibutse kutarakora suivre kuri no page yacu. Icambere umanza gukora no gukora suivre kuri Burundi Heroes TV kugira ngo ukomeze kubandanya nibikurikira. Nkuko rero ngaha murabibonye batwandikiye ati célébrer avec un décor de profil. Aha ucushonda kuri suivant canke inyore gusa twahejeje gucreya Facebook profile canke Facebook profile, bitegwa nuko ubivuga. Nkuko mubibona je reka nifyondere kuri suivant hama nubwo ufyonda kuri inyore aha twahejeje gucreya. Gusa ni vyiza gufyonda kuri suivant nk'abacanyereka accéder au tableau de bord professionnel. Iyi ni ya tableau nababwira ibereka ukuntu uriko urakora. Ndibaza mwariko muradukurikirana kuri Burundi Heroes TV, mwari kumwe na Jean Trésor Boris Hakizimana. Komeza kudukurikirana, utariko dukurikirana kuri Burundi Heroes TV uriko urahomba. Ndakwibutse kuri kurahomba, aho uzobibona hose uzoba uriko urahomba. Aha murabona hambere handitse ati partager automatiquement vos publications Instagram sur Facebook. Ni ibintu basize kuri Instagram bija kuri Facebook canke ibintu basize kuri Facebook bija kuri Instagram. Sinzi ko mubibona aho niko vyanditse. Aha naho handitse ati explorer le guide du monde professionnel. Wewe utarasoma ikintu na kimwe canke utazi ibintu bijanye na Facebook, uzoza urasoma ibi bintu baba bakwandikiye kugira ngo ushobore kuba ugira wotahura. Découvrir les outils de monétisation. Jewe champion naga kuri découvrir les outils de monétisation. Ariko nivyo bindi bitavuze ko utagira utabi complete, ni ibintu shatse kuza kubereka ngaha. Aba twandikiye ati sinzi ko ngaha muhabona neza, iki ni ngombwa ko mugitahura. Aho batwandikiye ati vous êtes à jour, bisigura iki turagiye à jour ya Facebook. Ndakwibutsa neza umuntu kurankurikirana aka kantu ndazi uzokabwirwa nabakeye. Aka kantu uzokabwirwa nabakeye. Iga kuzurashira Facebook yawe à jour. Kandi kindi Facebook murabona ko nakoresheje Facebook Lite. Si vyiza ko umuntu ashaka guhembwa amahera ya Facebook yoza arakoresha Facebook Lite. Oya, naza arakoresha Facebook ijya isanzwe, apana Facebook Messenger. Oya, haro Facebook isanzwe benshi baje nkunze kuyita Facebook Meta. Ijya niyo ishobora kuba yokoreshwa cyane n'umuntu azi yuko ari umu content creator. Aha bacu batubwira ati pas encore eligible. Nabibasigura ibintu bya eligibility ivyo ari byo. Ni kubera turi mu gihugu iyi Facebook yanditswe mu gihugu itari eligible. Nk'akarorero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni kiri eligible, no mu Rwanda ni kiri eligible, ariko bitasiguye ko amafaranga uyaje. Nabibasiguriye muri video ya mbere itangura ukuntu bigenda. Ngaha bisigura, ngaha urabona ko hari étoile. Ngaha murabona étoile. Iyo étoile rero iri bloqué. Hariho n'ahandi rero hari abonnement. Abonnement sinzi ko muyibona, nayo nyene iri bloqué. Murabona ibintu vya monétisation navyo nyene biri bloqué. Ndazi muca muvuga ati none ko watweretse iki, ko ariko watwereka ibintu vya monétisation, watweretse iki? Mugumane nanje, ibi byo sinzi basigurira buri kimwe cyose ukwacu. Ngaha murabona ikindi kintu ca storefront, sinzi ko mukibona. Mugumane nanje, ibi byo sinzi basigurira buri kimwe cyose ukwacu. Ngaha murabona ikindi kintu ca storefront, sinzi ko mukibona. Ibi byo sinzi basigurira kimwe icacu. Komeza kudukurikirana, video kurikira ni ibijanye na buri kimwe cyose muri iki kintu. Ariko kwanza nzomanza kubakorera video
igaragaza ukuntu twokora iki, twohindura localisation. Nico gikuru imbere yo kuronka amahera nuko kwanza uba ufise localisation dans le pays éligible. Mwari kumwe na Jean Trésor Boris Hakizimana, utarakora like share kuri Burundi Heroes TV, ndakwibutse ko uriko uratugirira nabi vraiment, uriko uratugirira nabi kandi turiko turakungura ubumenyi. Nshuti mukunzi uriko uradukurikirana, reka ndakubwira ati big up son. Ni Jean Trésor Boris Hakizimana, muri kumwe kuri Burundi Heroes TV, mwakoze kudukurikirana.